nibaze ko gutanguza Rodrigo Goes mu kibuga byari byiza kuri we ndetse no gutanguza Franco Mansto tubono byari byiza kuri we so wari mukenyero wa 4-3 birumvikana ko yari Thibaut Courtois yari mwizamu mu mutima wa defense yari Dean Huijsen cyo kimwe na mugenzi we Antonio Rudiger Kizigenza yari yagarutse Daniel Carvajal atanguramo mu kibuga yambaye n'igitambara Alvaro Carlos Fernandes yari kakirishwa kuri nimero 3 nimero nawe amaze kuba yiharira cyane hagati mu kibuga yari umukasere cy'uwamena umusore mu France yari kumwe n'umusore kuva mu gihugu cya Uruguay Federico Valverde yari kakina ku nimero 8 mu gihe playmaker yari umwana muto Arda Güler umusore w'umunyaturukiya yari yambaye nimero 15 mu gihe mu bwatakire ari ku ruhande rumwe ndavuga uruhande rw'iburyo yari Franco Manstatuono yanabaye na titularisation yiwe ya mbere kuva muri equipe ya Real de Madrid ku nimero 30 bamubonye umwana novuga ngo ataritora neza mu gihe Rodrigo Goes nyuma y'amagahinda kenshi n'amarira ashaka gusohoka kwa Real de Madrid baza kuba mutanguza mu kibuga yambaye nimero 11 ariko aca ku nimero 11 nyene birumvikana ko musatirizi yakina nko mu nimero 9 ariko atigeza bikina nko mu nimero 9 nko tubizi ahubwo twari tuzi ko ari we playmaker hagati mu kibuga aza kuba tanguza umusore mu France Kylian Mbappe yarakoze n'amateka agiye atandukanye kwa Real de Madrid mu gihe kureba sura banje hari Andriy Lunin, Sergio Messi, Eder Militao, David Alaba, Alexander Arnold, Raul Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos, Peter Alch, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz. Mu gihe kurundi ruhande umumenyereza Vergico Ponovic yari yatangujemo 3-4 umwe yari Aaron Eskander yari muizamu Dani Carvo Kizigenza yari kumwe na mugenzi we Luenga ndetse na mugenzi we David Costa novuga ngo bara defense bagera kuri 3 hagati mu kibuga yazanye bita Nacho Vidal azana kano bita Kwansisibo shirano bita De Donker ndetse na mugenzi we Alahmani Alassane sorry novuga ngo yakakina kuri 3 mwamubonye yanaduga n'imipira cyane mu gihe hagati mu kibuga yari Luka Illich ndetse na mugenzi we Ilias Keira cyo kimwe na mugenzi we wita London nuko byari bimeze rero kuri bench ya Oviedo hariyo Morvan hariyo Eric Bailly hariyo Marfala hariyo Marco Esteban hariyo Santi Cazorla umusore yanaramukanije cyane uvuga ngo n'abasore bari Real de Madrid hariyo ubita Colombato hariyo Federico Vainasi sero bita Hassan abasore binjiye bo bagera kuri 2 Vainasi na Hassan mu gihe bita Olivier Muno Ejaira nawe nyine yije mu kibuga Alex Flores Lamine Gay ndetse na mugenzi wa Joseph Brecalo n'abasore bari kune basubira abandi muri equipe ya Real Oviedo ibitsindo bigera kuri 3 bibiri vya Kylian Mbappe kimwe cha Vinicius Junior za kubabona igitsindi nyuma y'uko akinye iminota 30 yinjiye mu kibuga kuko ntiyari yatanguye mu kibuga aza kubabona igitsinda ndetse natangana niyo assist ndagomba twinjire mu rukino mwana shima tunahere no kwino line up ku basore yatanguje mu kibuga line up yasobanura iki kubona Franco kubona Rodrigo batangura mu kibuga kubona Kylian kubona Vinicius Junior kubona Trent Alexander-Arnold batangura kuri bench ni Xabi Alonso ko yari yabishikirije ndavuga ku itangazamakuru bona apologize yari yaje aravuga ati hari bimwe na bimwe ngomba kuba none ahindura muri no kipe yiwanje atari byo nshaka kuba nzana nko muri equipe yanje nka Real Madrid ati nibyo ndabona bamwe na bamwe bariko baragenda bakina nibyo ndabona bamwe na bamwe bariko baragenda byitwaramo neza ati ariko hari n'abandi rwego rwabo ruri kuragenda rusubira hasi ndavuga nk'uwitwa Vinicius Junior ariko natwe tukaraba tuteske Vinicius Junior ubwaraza kuba yicara ku ntebe yasubirana nko mu izamu byo bona apologize byari ibintu byari biboneka canke byagaragara yuko uwitwa Thibaut Courtois nafise no banasimbura n'ibyo witwa Andriy Lunin ntabwo ari umukinyi wo kuza gutera igitutu cyangwa gutera ubwo witwa Thibaut Courtois mu izamu tubona ko biba ari ibintu bigaragara cyane kuri Thibaut Courtois kuri ba myugariro Dean Huijsen amaze kuba yanekeje amateka cyangwa amaze kuba yicira ico kibanza amaze kubashiramo iryo tafari ryo kuvuga yuko jewe barapanga abandi ariko jirande nkabandi ari kuko numwe mu bakinya amaze kubagira performance nziza cyane kuba ashitse kwa Real Madrid ukongere ko nimero 3 Alvaro Carreras shirako bita Antonio Rudiger ndetse na mugenzi we Daniel Carvajal kuri muri rusange novuga ko lineup yari yabaye ubwa mbere hari witwa
Eden Militao ubwo nizo bakwita ko n'uwitwa Trent Alexander-Arnold mu gihe ku munsi w'ejo ubona ko yari yagerageje kubahindura afata Carvajal kapitene aramugarukana muri match gutangura afata ndetse n'uwitwa Antonio Rudiger nyuma y'ikarata itukura yari yaronse nk'ibihano yari afise aza kubona we akinishwa mu kibuga ku munsi w'ejo rero muri rusange navuga ko kwicare ko witwa Eden Militao nibaza ko ari Eden Militao n'ubundi atala physical fit nk'uko twabonye n'uwitwa Carlo Ancelotti nawe arivuga ati ntabwo ngomba kumamagara muri equipe nationale ati ngomba kumureka banza equipe neza cyane nibaza ko n'uwitwa Xabi Alonso ari byo bintu yoba yanakoreka aravuga ati reka wowe ubanze uzure equipe ubanze uze wicare hanze ubanze uzura ku bintu bikorwa ndake ubanze nyimba ari ibyo urakora ubanze ubone neza yuko wewe nka Eder Militao uri wa mukinyi ariko uracarifise kurondera yasufura uracarifise kurondera za nguvu rero kufata witwa Daniel Carvajal n'umukinyi yaravuye mu mvune ndende twamanye agaruka kuri match bakinye na equipe ya Osasuna yinjira agomboye ariko nawe ukabona ko ni nyuma ya gahunda nyine nk'umumenyereza ngo kugomba gufata responsibility ukavuga ati ngomba kwicereka naka ngomba gushiramo naka ko Trent Alexander-Arnold Daniel Carvajal ni bamwe bakinyi bavuga yuko calibre yo gukina muri La Liga basa n'abanyenganye nibyo Trent ashobora kuba ari uwo mwana Daniel Carvajal nako ashobora kuba afite imyaka myinshi ariko waje kuraba Daniel Carvajal aracari wa Daniel Carvajal ashobora gukora byiza aracari wa Daniel Carvajal ashobora gutera umupira aracari wa Daniel Carvajal ashobora gufasha equipe yo haba kuduga ndetse no kuza kudefanda rero muri sange shwa y'uwitwa Xabi Alonso ndaza kuba ndayiclarifya nka shwa yo kumva ati reka mduhurire bamwe shiremwe abandi kuko nabo nyine barashoboye kuruhurira Trent kuruhurira Eder Militao gushamwo Antonio Rudiger bashamwe ndetse n'uwitwa uyu musore wo kuri nimero 2 Daniel Carvajal navyo mbambare ko ari short tactique cyangwa short tactique yo mumenyereza atari kwa kundi ko kuvuga ati nasuzuguye equipe cyangwa nagize ni ko nabakinyi bashobora no gukina kuri match zikomakomeye ndavuga ba Daniel Carvajal ndetse na ba Antonio Rudiger muri rusange defense nta gasemwa ndayibonamwo wabona neza cyane yuko plus ufise abakinyi benshi plus uri kubona n'ama equipe nitwa ko yoba ciriritse cyangwa batari ku rwego rukomeye kuko nka equipe ya Real Oviedo nimwe muri equipe ya Real zivuye mu cicaro cya kabiri byumvikana ko na equipe ya Real Madrid nta mpamvu yo gushoramwo bamwe mu bakinyi b'abatirere indiskitable babo babakinyi b'abanduvuga ati abandi bo gutangura buri match yitwa ko ikomeye rero kumva ko barurira mbamura ari ibintu by'ingenzi cyane hagati mu kibuga ofisi witwa Aurelien Tchouameni ufite witwa Federico Valverde ufite ndetse n'uwitwa Arda Güler kuri babiri ndavuga Federico Valverde ndetse na Aurelien Tchouameni n'ubundi bari babanjemwe kuri ndavuga kuri match bari batsinze mu equipe ya Osasuna rero bivuze ko no kubanzamwe kuri iyi ni imwe muri lineup cyangwa nimwe muri duo amaze kubabona cyane aho bita uwitwa Aurelien Tchouameni ndetse n'uwitwa Federico Valverde ko bakwiye kubabona nabo bonatangura mu kibuga mu gihe akugereka ko playmaker uwitwa uyu mwana muto Arda Güler navyo birasigura iki yaratanze niyo assistant witwa Kylian Mbappe no muri numero 10 ashobora kwitwa ati je ndiko ndakina kuri poste bo barashize ko jange ndiko ndakina kuri poste baba batashize ko ariko ndiko ndakora byinshi cyane ndiko ndagira ivyo niyumviriye cyangwa ndiko ndakora ivyo niyumviriye ariko no bamukinye mu playmaker no bamukinye ashobora gukora buri kimwe no bamukinye ashobora guca ku mpande rero kumva ko ariko arakinishwa haracari yo absence witwa Jude Bellingham no twari sanse kubona kuri numero 10 Jude Bellingham no twari kubona ariko akina nko playmaker ariko nawe aracari mu cyo kibazo aracafite cyo kibazo cy'imvune rero kuza kwakirisha Arda Güler twari tumumenyereye akina kuri posta cha ku ruhande ariko uwitwa Xabi Alonso yaje kubavuga ati ugomba kuba mu playmaker ugomba gukina hagati mu kibuga ko niyo poste de formation rero kwinjiza mu witwa Arda Güler na match ya mbere yari yekanye urwego rumeze neza cyane mbambona akazi uwitwa Xabi Alonso nawe yatangiye kubabonamwo umwana muto Arda Güler kuduga imbere Franco Mastattuono debut canke intango yiwe ya mbere nko mu titrere muri equipe ya Real Madrid navyo ntabwo byaje kuba bitanga bibi ntabwo byanatanze byiza cyane kuko numwe mu bakinya ariko wabona ko yakaragenagira ama perte de bariko kumuyumvira ko nawe twari twabonye urwego rwa Brahim Diaz bona apologize twabonye urwego rwa Brahim Diaz yitwa mu rukino rwa mbere twagomba no kuraba witwa Franco Mastattuono nawe uburyo za kuba yitwa ko mu ruhande tumaze kuba tubona yuko witwa Xabi Alonso ararushaka ko abakinyi bakinisha ukuguru kukubafu ariko ntabwo aratura eske ndaza kubanza atanguzana eske ndakinisha Mastattuono eske ndakinisha Brahim eske ndagaruka na Arda Güler cyangwa ndashira n'ubundi rudirwo rwose kwandi byanze nabyo ibyo bintu buri mwese atangiye kuba yumvira Kylian Mbappe gutangura kuri numero 9 mbamana yuko atani impamvu nimwe yo kubivuga ko numwe mu bakinyi niwe bitere bafise niwe mukinyi bara ko yatsinda ku mwaka w'ejo no munsi niko atangwa yatsinda kuri numero 7 nako kuri numero 11 ko bashibo bita Rodrigo bakicara kwitwa Vini Junior nabyo ni byari byavuzwe mu itangazamakuru n'ibintu byari byavuzwe no mu menyereza ko ashobora guha iyo chance witwa Rodrigo Goes rero mbamara ko ni Rodrigo Goes yahawe umwanya ni Vinicius Junior nawe yicaye ariko aracarimo no muri cake nje kuvuga ati ndacare ko ndaraba SQ
ndashoboye entre aba babiri eske Rodrigo canke Vinicius Junior eske Rodrigo umwanya namuhaye uraprovinga canke uranyereka yuko ari wa Rodrigo nshobora kwizera nkuko benshi barako baravuga ati ni Rodrigo tutariko turaho umwanya na Rodrigo tareka rakinishwa na Rodrigo tareka ragira byinshi cyane ubwo ni Rodrigo ashobora gukora byiza cyane Rodrigo ashobora kubaho Rodrigo ashobora kuba wa mukinyi muzima rero nivyo twaba turindire kuba tunaraba kugira ngo tumenye nyimba eske Rodrigo aza kwitwara neza cyane rero muri rusange novuga ko line up kuri equipe ya Real Madrid bona apologize niya line up wabona yuko ego abakinyi bari bagizwe bari babaye ndavuga gusimburanya bamwe bari batanguye match ya mbere bataje kubagaruka ngo batangure match ya kabiri ariko babona ko niba abakinyi bazana bari kuri calibre niba abakinyi bazana bagenda bariko baragenda banganye no muri sange kuri line up mbambona utwa Xabi Alonso abari karagenda kuvaria agomba kuvaria equipe yiwe atari kwa kuno ko kuvuga ati yasuzuguye equipe canke yaga equipe ahubwo nawe aracana muri ya gahunda yo kuvuga ati eske ni nde nande baza kubana matchingana muri no system yo jewe muri sange novuga ko ni equipe ya Real Madrid kuri line up ntagasemba karimo kwa rero Oviedo nta byinshi byo kuvuga uretse ko abakinyi babo nyene yaruka muri 2021 ni equipe yaruka muri La Liga mu cicaro ca mbere 2021 ni equipe yariduze mu cicaro ca mbere ndetse 2016 gutyo 2018 ni equipe yatswe kuba inafutwa kubera ikibazo cy'uburyo rero muri rusange novuga kuri equipe ya Real Oviedo abakinyi bo bari bashize ngo niba abakinyi nabona yuko nyene niba abandi babatitirere indiscutable kuri bo bona apologize. So igitsina cyaje kuboneka ku munota wa 37 gitsinzwe no bita Kylian Mbappe kuri assist ya Arda Güler. Kylian Mbappe aragaruka ku munota wa 83 atsinda ikindi kuri assist ya Vinicius Junior kuri combinaison nziza kabisa yari yabaye na counter attack yabaye provoke na Vinicius Junior nyuma yuko utadora kapitali ngo namunsi ngo ari kumwe na tumuramutse cyane umuvandimwe wo muri Star System y'imiziki yarengo yabaze ko bishaka ku hande uyu musabe sport muvandimwe nabonye abivanga muvandimwe arabivanga ibya sport n'imiziki kabisa ahubwo tubwire uhagaze hehe Rwanda hagaze ko natubwire ati genda hari no Real Madrid ati no munsi ndahari mutihe sore yiziritse kuri Real Madrid kubi promoter sore yiziritse kuri Real Madrid kabisa akubwira ko no muri Sarafisi ibicapo bya Carvajal ibicapo bya Caro bya Roberto Carlos so bravo Shabaye igitsindo novuga ngo ndeko ngaruka ko cyari ibitsindo bibiri bya Kylian Mbappe harimo assist ya Vinicius Junior harimo assist ya Arda Güler ndetse Vinicius Junior aza kubatsinda igitsindo deuxième poto nziza cyane kuri assist yari itanzwe na Brahim Diaz. So equipe yitwa Real Madrid ndagomba tugaruke ku mikinire ndetse na statistiques za buri mukinyi tubona ko nibura hari ikintu kindi ari karafatira Real Madrid bitandukanye cyane no mwaka weze equipe yateye amapase amajana 646 mu miseze bari kuri journée ya mbere bari bateye pass amajana 7 mbere ya equipe yitwa bari bakinye na Osasuna mbere ya equipe ya Osasuna equipe yitwa Real Madrid yashoboye gutera amapase amajana 647 yashitse mu mapase amajana 697 urumva bagize esheke y'amapase adashikana 50 atashitse y'amapase ushobora gutanga ugasanga umukinyi adversaire ajara yakupara yakuyemwo amapase adashika 40 birumvikana ko equipe yabaye réussite uburyo bwo gutembereza umupira so novuga ko ibijanye na possession bari imbere cyane kuko bari bafite possession 65 kuri 35 ya equipe ya Real Oviedo so ndagomba tuganire ku bakinyi bagera kuri batatu performance ya Arda Güler mu mikino igera kuri 2 abaye umukinyi ashoboye kuba impliqué mu mapase 10 ya mapase ubona ko ari mapase agoroye ariko arondeza abakinyi b'abasatirizi. Kylian Mbappe mu mikino 2 atsinze ibitsindo bigera kuri 3 Aurelien Tchouameni mu mikino 2 akinya umukinyi mu nimero 6 yerekanye niveau yiwe ku rwego hejuru no mu binyereza bigarutse ko nyuma y'urukino ati nishimye ko mvise umusore w'umusisi 6 muyiza nibura ashobora kumaintainer saison mbona ko ari ikintu yomfasha abaravye umukino wabonye ku munsi weje novuga ko n'igitsindo cyaje kuba akiboneka cya Kylian Mbappe cya mbere yari tackle yarakoze ya ku mupira hagati mu kibuga uburyo novuga ngo bwari très danger mugabo avec connaissance nyinshi novuga ngo yaze mu bwenge bwinshi aza kubakura y'ibaro ashobora yikwa yitanga kwa Aurelien Tchouameni so Real Madrid isa nitwaye neza muri rusangi isa ikipe imeze nk'iyahindutse mu gukina uri kuraba Real Madrid
umengo ni Real Madrid shasha ikipe de création shasha tubonye itandukanye n'izindi sazo twazibonye. Ni sawa nebo sinoza gukritika kubirenze kuvyo mugenzi wanje Mr. Wange yagiye agaja muri sawa kaba gatangiye ariko uje kuvuga ko ekipe ya Real Madrid ishobora kuba yagize ibyaro byiza encore imbere ya ekipe ya Oviedo. Je suis sûr et certain Oviedo yawukinye sindi shire certain ngo ngaragaze neza ko ekipe ya Real Madrid yagarutse. Nishobora kumbira ko ekipe ya Real Madrid yagarutse harimo yo gutsinda Oviedo. ako kantu kandi saje ngumba nani ngo ni sawa kuri ni sawa bavuze sizi ko vise sense na kintu gitangwa atari sawa sizi ko vise sense tugomba twanarize mu navyumvise uko biragoye kuzozana Real Madrid ngo tuyikompare na Oviedo cyangwa na Sassuolo biragoye kandi ivyo ekipe ya Real Madrid yokora vyose kuko utanga uvuga ngo Ardagira ngo ibintu bigaragara yakoze ngo ni ibintu biri au qualité birenze ivyo yarigeze gukora ariko manzu abo bakinyi bariko bakina n'abakinya bahe iyo ekipe bariko barakina iri ku rwego urwahe eske pression ekipe ya Real Madrid iriko nigwo rugero ekipe ya Oviedo iriko nabonye Kylian Mbappe niwe asa n'uwaronse amanota menshi gusumba abandi kuko yaronse amanota agera ku 8 n'ibice ndwi aba ba Ardagira ari nko mu ba gatatu kuko abandi bose aba Alvaro Carreras baje gufata amanota agera kuri ndwi n'uduce tubiri ariko Ardagira mu kibanza cya gatatu acagira amanota agera kuri ndwi n'agace kamwe bivuze iki rero iyo umukinyi wari we wese ariko arahura na ekipe y'abantu cyangwa y'abanini mugabo akagira izo performance iyo performance yiwe bivanye no kuntu abari karakina birashobora gukunda ko yigaragaza mu buryo bukomeye cyane. Ndi ngaha ndiko nshikiriza match ya Osasuna Pamplona na equipe ya Real Madrid. Abasore ba Madrid baragerageje kwerekana ko bariko bakina neza cyane mbere mu buryo buri clear ubona ko bashobora no gukonvenka ko bashobora no gutera ubwoba yindi equipe yari yose mugabo kugira ngo barealize ico bategerezwa gukora nk'uko ibintu byabo byotegerezwa kugenda twarabibuze. Rero muri no mwanya nimba Kylian Mbappe ariko abandanya ba homme du match mbega tumenya bayo homme du match ku rukino rwa Osasuna Pamplona naho nyene uko ibyo biharuro vyabaye byiza kubera atsinze iyo penalty ku rukino rwa Oviedo atsinze ivyo bitsindo bigira kuri bibiri aba homme du match. Ikintu cyose tumanza kumenya yidushira kwibaza eske ni projet za Zabi Alonso zahiye cyangwa ni projet z'abakinyi bo nyene batanguye gutorana zahiye muko ku rundi ruhande Jesse shobora komeza ko ari projet za Zabi Alonso zahiye kuko mushobora kwigaragaza kuri zino equipe zibiti bamaze kubona kuko ubundi je nababwiye ngo tuzomenya performance nziza za equipe umunsi equipe izokira buri nkino zazo zitanu muri izo nkino zitanu za mbere hakabamo cyane equipe zibiri zikomeye bashobora guhangana ni bimwe twavuga kuri equipe ya Barcelona kurigagurana na Elche cyangwa se na Levante n'ibintu menga bitari convaincu mugabo uravye ukuntu equipe iba yavyitwayemo n'ibintu bikomeye cyane era Oviedo mu mateka yabo kuva bakabaho haraho baratsinda equipe ya Real Madrid muri 2001 sivye mwaka wa 2020 mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 n'umwaka wa 2001 basubiye kunganya inkino zigera kuri 3 voilà baranganije mbega no ko kunganya squad ya Oviedo yari imeze gute squad ya Real Madrid yari imeze gute je nkunze kuvuga ko Kaise kadakora mu gihe ababa barakoze kariya Kahise bo baba baragiye swat aba basigaye bashasha nibo bagerageza kudugira kuri ya mateka babandi banditse mugabo bigaciniza kugorana. Rero ngomba ngaruka kuri no mwana akiri muto bamwita Mastantuano ni nawe yarose amanota make muri wese Mastantuano mu macenga yashatse gukina nta rimwe ryakunze ya mu madiwari yagomba kugwanira kwa kimipira abakinyi mu maduel agera kuri 3 yo hasi yakoze iduel rimwe n'iryo yashoboye kuba yaka umupira abakinyi ndetse yatakaje mu mipira 5 yagomba kuri kipero yatakaje mu 3. Yes
Masantuano n'uno musore Rodrigo Goes niwe bashoboye kuronka amanota make bivaye n'ukuntu bitwaye mu rukino. Uwo bita Rodrigo Goes yarose amanota 6.4, uwo bita Franco Masantuano afata amanota 6.4, bivuze ngo Masantuano nimba amapasi yose yagerageje gutanga atashitse ubwa mbere na mbere. Umwana baye titulaire, umwana mukimukura muri River Plate mwamubwiye ngo ko mu gihe duza niveau kiriya kibanza ari kiwe nibatabura gitwara. Erega kwiduza, erega widugiriza nibo bonye abana bato iyo bari ko barakina umumenyereza bahaye umwanya. Hari umwanya babifite atakora bakuru byagenze kwa Barcelona ya kwa Marc Casado. Yari yaje mu mwanya ariko umwanya bari bagiye bamuha bimunanira kuwagaramwo neza cyane kugira ngo abandanye kurwanira icizere. Uno Masantuano nawo nibaza ko urukino ruheruka yarakinishijwe aje asubirira uno munsi yari yabaye titulaire indiscutable kugira ngo barabe eske we Masantuano ni giki ushobora gufasha equipe ya Real Madrid. Eske we Masantuano nimba twakukuye muri River Plate tukavuga ngo turakuzanye wowe uzoba ngenderwako kuko bagiye babivuga. Niho benshi bace bagenda bavuga ngo burya kipe ya Real Madrid ishobora kuba kipe ya mbere izobera iki kinwamwo n'abana bakiri bato. Rero ndavuga ngo gutanguzwa mu kibuga bigatsa kukagira n'umusaruro utari mwiza n'ivyo ugerageje gukora nibikunde n'ibintu bwa mbere biba biriko bikuzanira ingaruka mbi cyane cyane ku mumenyereza wawe. Ngarutse kubo no kwitera Rodrigo Goes naho novuga ngo amanota yarose Jembe rero ahubwo kuri navuga ati felicitation. Mpamvu navuga kuri felicitation Rodrigo Goes urukino mu mutwe bigaragara ko yaje kurukina asa n'uwatakaje ivyizere. Kuko kuva sezo itangura mu mukino ugira kabiri muri Mondial de Club yaraho bariko bamurabuko agatayira kwishusha urukino rwa Osasuna Pamplona. Rodrigo Goes yatayira kwishusha ntiyigeze ashigwa mu kibuga ngo agerageze barabe performance ziwe. Ubundi no munsi rero jo aje kaja mu kibuga ubundi yavuga ngo ivyo nza gukora vyose ati ngende bikorana makenga sinzi umumenyereza bita Xabi Alonso kwaza kushima kuko Xabi Alonso yamubwiye ngo uwo ndaje mugabo muri plans zanje urimo nzokugira ngende gwako mugabo ko yabiziga siko yabisanze. Rero urugero rw'abakinyi tubonye ba Real Madrid tukabona batsinda Oviedo bitsindo bigera kuri 3-1 nako kubusa. Ndavuga ngo ego bakoze neza nk'abakinyi kucura amanota 3 mu nkino zibashije kurenga amanota 6-6 abari navyo vyiza cyane kuri equipe mugabo nibiba bihagije. Uravye ukuna abakinyi baba bagiye biyerekana hagati mu kibuga, uravye memema n'amanota baba barose na equipe baba bariko barahura. Saka kombinezo